hari abantu bose barabica tubumva. Hariho umudamu umwe yarafise umugore w'umujournaliste baraje kubasanga mu rupangi wabo rwa rupangu twegeranye, babasanga mu rupangi wabo batangura kubica. Uwo mugore acava mu nzu arasohoka afise umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu naramubonye nari ndamuzi, yari umwana w'umwaka umwe n'inusu. Hama basanze sheke baraza bafise ibigrenade, ibicumu, ibibugita, uwo mugore arababwira ati nimundeke je ndi umututsi. Baca ngo rero uwo mwana wavyaye n'umututsi, umwana baca baramukata nyine abona. Donc muri make abantu bavuga ngo harabayeho nyabwoko mu 1993 nibatubwire uwarikoze, kuko leta yari yitorewe n'abanyagihugu bari bayisenyuye yose. Abacitse kwicumu murazi yo bari muri hotel ya Club Tanganyika, abandi Minani Jean yari mu Rwanda. Uwo siwe yobazwa ivyabera mu gihugu, ahubwo umuntu yobibazwa kwa mbere ni Rugambarara Alphonse abifisemo uruhara. Uburerero bwinshi burahari, ni bumwe namye mvuga bwa Pasteur Mbayahaga yaratanze umurongo, arabereka umurongo. Hariho umusoda yitwa Rugigana, hakaba n'umuavoka yitwa Sengendambizi. Abo batatu baramaze kwerekana yuko bamaze kuvavanwa n'izo ngendo z'abagomba kunyegeza amabi yabaye, berekana akamaro k'umuntu n'akababaro k'umuntu uwari wese. Indwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore. Bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Turazi ko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa na Radio Réveil la Voix de la Justice, radio isanzwe ikukira ishirahamwe RNAP Burundi, Réveil National pour la Promotion d'Équité, n'ishirahamwe rihanira agateka kazina muntu mu Burundi. Rikaba rero batunganiza ibiganiro bitandukanye. Uno munsi twahisemwo kugaruka ku kiganiro uwitwa Dr Alphonse Rugambarara yashikirije ku kinyamakuru bita Le Monde. Yavuze byinshi bitandukanye vyumvirijwe na benshi, hagizemwo n'abipfuza ku gico babivuze ko bavuga bati ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana. Twahisemwo kubaronderera batumire batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bashoye kumva ivyo Alphonse Rugambarara yavuze. Muri bo hakaba arimwo Bigirimana Arcade, akaba ari mu gihugu cy'u Faransa. Turaza kandi kuba turi kumwe na Madame Soupes muri iki kiyago ari mu gihugu cy'u Budagi. Madame Gloriose nawe nyene kandi mu gihugu ca Denmark akaba yashimye yuko tubana muri iki kiyago, aho tuza guca ijya nino tukagira ico dushikirije ku vyashikirijwe n'uwo entre parenthèses yitwa Dr Alphonse Rugambarara. Yavuze byinshi bitandukanye, abatumire bacu mwaravyumvise n'abandi mwaravyumvise, ariko aba batatu akaribo bashimye kugira ico bivuze ko, kuko byinshi mu vyavuze basa n'abatabihurizako. Yavuze kubijanye n'ivyo we yita yuko ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1993, akaba yishimikiriza raporo yatanzwe na ONU mu wona gomba ko gace yishimikiza akaba kabari ku ntuza ya ku gace ka gatatu CS akarongo gashinze amajana 725 yo kuwa 2028 ukwezi k'umunani 1996. ONU irafise ivyo yavuze, ariko twashoye kwicijya nino turabona yuko mu bisa n'ivyanditswe muri iyo raporo ahaniniya bishobora kuba ari ibintu vyabaye dicté, atari ibintu vy'aba expert bashobora kuba baragiye bakagira amatohoza ku vyabaye inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu nyakwigendera Melchior Ndadaye. Eka duhe ijambo abashoye gukurikirana ivyo uwo Rugambarara yashoye gushikiriza bagire ico babivuze ko. Turahera kwa Arcade Bigirimana,
reka tubanze tukuramutse wongeye nawe uramutse abarimo baradukurikirana hama tuje mu kiganiro. Ego ndakuramukije kandi ndaramukije nabo tugiye gusangira iki kiganiro, nkaramutsa n'abazocumviriza. Urakoze cyane. Reka kandi duhe ikaze muri studio zacu muri iki kiyago twabatunganije kuri Radio Réveil Voix de la Justice, Madame Glorieuse mu gihugu ca Denmark. Madame Glorieuse, abarimo baratwumviriza. Murakoze, ndabaramukije mwese abo turi kumwe, ndaramukije n'abandi barundi bose bazokumviriza iki kiganiro kuvyerekeye amajambo Rugambarara yashikirije. Urakoze cyane. Wundi duhe ikaze muri iki kiyago ni Madame Space mu gihugu c'Ubudage. Madame Space, aramutse abarimo baradukurikirana. Ndabaramukije mpereye kandi kuri wewe, hanyuma abaduteze amatwi nabo nosaba yuko bokwirikirana ikino kiganiro. Ndibaza ko baza kumenya ido n'ido y'ibintu turiko turayaga kari inkoramutima. Murakoze. Urakoze cyane. Nanje ndemesheje kino kiganiro ni Prof Deo Munezero ku bwa RENAP Burundi, musangwe ikaze muri iki kiyago. Imenye ubizirikane, imenye ubitsirike, imenye ubizirikane, imenye ubizirikane. Tugiriye ko nk'umujyi w'Igisahira, Alphonse Rugambarara ku kinyamakuru bita Le Monde yashikirije byinshi bitandukanye ku bijanye na rapport canke igisabo umuserukizi w'u Burundi muri ONU yashikirije ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, aho yasavye ko urwego rwa ONU rwo kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi 1972 1973. Twibaza ko n'ikiganiro Alphonse Rugambarara yashikirije ahaniniya coba cari kizirikiye kuri ico gisabo c'userukira Burundi muri ONU. Alphonse Rugambarara n'umurundi yavutse igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi mu 1953. Si umwana, uyu munsi tuvugana ararumanije imyaka 72. Arcade Bigirimana, umaze kumva ivyo Rugambarara yashikirije wavyakiriye gute? Hari havuga ngo rapport ngo y'umugwi sévère ubwayo ngo ni anticonstitutionnel, wewe wibaza yuko ivyo yamwe arabishikiriza ukuri ko vy'abari mwarashikiriza kuri hehe, kuvuga yuko umugwi w'igihugu uri murakora amatohoza ku kahise ku Burundi, ku vyabaye mu Burundi, yuko uri anticonstitutionnel kandi washizweho n'igihugu, uvyakira gute? Urakoze kumpa ijambo. Amajambo Dr. Rugambarara Alphonse yashikirije kuvyerekeye umugwi sévère yuko woba utemewe n'amategeko, yuko utujuje ibisabwa n'amategeko, ni ikintu je mbona gifatiye ku mibereho, ku kuntu Rugambarara yabayeho. Rugambarara ku batamuzi mu ncamake reka genda muvuge mbereye ku byabaye mu 1993. Nyene icyubahiro Ndadaye Melchior ahejeje kugandagurwa. Uwo Rugambarara yarabaye umushikiranganje ajejwe ugwaruka inkino n'umuco. Muri icyo gihe haravuzwe byinshi kuvyerekeye Rugambarara, na cane cane uruhara rukomeye yagize mu kudurumbanya umutekano mu gisagara ca Bujumbura, na cane cane akorana n'abasandeshek, abasandefet, Sogedem n'izindi ngizi z'ibibi mu Burundi. Nkibutsa yuko abanyeshuri b'abahutu bari muri kaminuza y'u Burundi babonye bageramiwe, barasavye intwaro yuko yo bagarukirako ikabakingira. Rugambarara Alphonse niwe yatumwe kuja muri universite. Amajambo yahavugiye byose singiye kwirirwa ndayasubiramwo, mugabo icyavuye ivyakurikiye urugendo rwiwe muri kaminuza turabizi. Hishwe abanyeshuri
bagera ku 110. Byumvikana yuko uwo mushikiranganje yashitse muri kaminuza atakindi yakoze uretse kwicisha abanyeshuri nk'uko yabigira mu gisagara ca Bujumbura yifashishije abasanze fete n'abandi bo muri Sogedem. Donc Rugambarara rero ni umuntu w'umugarariji, umuntu atemera itegeko na rimwe, ku buryo rero avuze ngo umugwi severe ngo ntuwujuje ibikwiye, ngo nta mategeko wujuje, umuntu aca yibaza ati mbega ayo mategeko umugwi severe utujuje nayahe? N'amategeko yiwe nke n'amategeko y'igihugu. Bigenda biragaragara yuko hariho abantu bihaye ingendo yuko ibibaye ngira batabirimwo kubwabo bavyita yuko atari vyo. Ngaho nyene Madame Space nawe waravyumvirije ahavuga ngo Burundi bukeneye gukoresha ntuza ADN kugira bamenye ngo ivyabaye ngo 72 ngo bamenye amagufa severe imwe iragiye ntuze nyimwe irazura hirya no hino. Mwe mwibaza yuko ivyemwe arabivuga abafise ishingiro, ubona yuko ho bakenewe neza yuko abarundi barinda gukoresha izo ntuza test ADN kugira bashe kumenya abishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Murakoze kumpa ijambo. Icyo no bivuga ko jewe nuko mbona yuko ako nagashinyaguro kenshi na kenshi bene abo bantu nukubera bataco bitabashikiye ku muhani wabo wabuze yorondera ADN gute ngo barinde kuza kugira ADN. Umuntu amubona azana ahari bamuhambye ahandi naho akamenya ati babajanye hariho abavyerekana ivyo bintu vy'ama ADN ni nimero ya nyuma bakoresha mu gihe atayindi shoboka. Noneho CVR yaragerageje iraronka abantu baza kugira amasura by'ukuri aho abantu bahambwe. Urumva rero ivyo ni ibintu bakoresha byo kugira ngo babe baradindiza bareke kwagirirwa n'ibyago bakoreye abarundi b'abahutu, kuko urumva bagize gushika ko ikintu cy'umuhutu umenga ni ikintu kuri bo, naho yavuze ngo namomekerana ngo reka yataco bibamariye baca batanga kuvuga ngo ni ivyomekerana. Nuko urumva baca bahera ngaho bitwaza ikina kiriya kugira ibintu babona ugusunika iyo bibafitiye akamaro. Urabona nka bijya bitigira ibyo muri leta niki ukoze ko n'akantu gato baca bakoma induru. None bazoza baravyemereye baronka inyungu canke bazoheza bavyemere no mu kubaka igihugu? Nta ushobora kwemera icaha. Reka tugire nuza tuduhe ijambo ntuzenya Madame Glorieuse. Madame Glorieuse, we nawe umaze kumva nk'umuntu nkawe uri mu babuze, wabuze umuvyeyi wawe ukiri umwana muto, ivyabaye uravyibuka, wibaza yuko no munsi umuntu arimo aravuga mu 2025 yuko hakenewe test ADN kugira abashe kumenya yuko umuvyeyi wawe yagiye kugandagurwa bunyamaswa atacazira. Gira akajambo ubwiye Alphonse Rugambarara, kuko bimaze kugaragara neza yuko mu Burundi hari abantu qui portent des titres qui ne sont pas leurs, kubera ko umuntu yitwa docteur uno munsi umuntu yavutse 53 uno munsi akafise imyaka 72 72 akaba yarakuze mugabo akaba yumva yuko adashobora kuba témoin oculaire y'ivyabaye, akaba yumva yuko akeneye andi mateste aza kurinda gukorwa kugira amenye abishwe 72 kandi n'impfuvyi zimwe zikihari. Twaza yuko mu bisanzwe nukuyumvira umuntu acuritse. Gira akajambo Madame Glorieuse ushikirije Alphonse Rugambarara avuga yuko ari docteur. Murakoze kumpa ijambo. Jewe ico novuga kuri Alphonse Rugambarara mbere yuko nishura kuco mwambajije nagira nunganire umugenzi wacu Arcade kuvyerekeye ingene ndamuzi. Jewe nari Bujumbura 93 nahabonye vyinshi kandi byinshi bibi kandi byinshi byategurwa na Alphonse Rugambarara. Alphonse Rugambarara umuntu afise umugambwe bita Inkinzo, hariho nundi bakorana yitwa Rades n'abandi benshi, mugo abantu bari bakomeye cyane yari utwara yitwa Joseph Nzeyimana agakorana na Rugambarara. Abo rero barakoze ibara mu gisagara ca Bujumbura, bavyita ngo ni purification ethnique. Byavuga iki? Byavuga ko ta muhutu numwe ategerezwa kuba mu gisagara ca Bujumbura. Bafasha borganije abajene
bibujumbura abo mu Ngagara abo ku Musaga abo mu Nyakabiga barakoze ibara ridasanzwe jewe nahunze amakartie nk'inshuro zitanu hariho abantu twabana mu Nyakabiga hariho abantu bose barabica tubumva hariho umudamu umwe yarafise umugore mu journaliste baraje kubasanga mu rupangi wabo rwa rupangu twegeranye babasanga mu rupangi wabo batangura kubica uwo mugore acava mu nzu arasohoka afise umwana w'umuhungu uwo mwana w'umuhungu naramubonye nari ndamuzi yari umwana w'umwaka umwe n'inusu hama basanze sheke baraza bafise ibigrenade ibicumu ibibugita uwo mugore arababwira ati nimundeke je ndi umututsi bacangora n'uwo mwana wavyaye n'umututsi umwana baca baramukata nyina abona mbo byakoze bande ivyo byose byakora ba Rugambarara amazu yaraturiwe mu gisagara ca Bujumbura mu Kinanira mu Nyakabiga barishiye abantu benshi gushika n'ubu tutazi iyo babahambye mugo bamwe bavuga ko ibinogo biri mu Nyakabiga ivyo nivyo bintu vya mbere ndamwagiriza twarabuze amahoro Arcadi yavuze ivyo kuri university vyo nagahomera bunwa muraza abanyeshuri bapfuye mu university tutazi nibiziga vyabo sinziro ko nivyo yavuze vy'ADN sinziro ko nivyo biziga kubera list iriho nihagera ko bemeza ko bakozeho nyabwoko mu university sinzi ko tuzoja guhiga ADN kuko list irivugira n'amazina hari habo biganye hama abavyeyi bacu kuvuga ngo barinde kuza guhiga ADN jewe abavyeyi ndafise data yapfuye ndazi nyene yagiye nako ntiyapfuye yaragiye sinzi gupfa baraguhamba mugo papa ntiyapfuye yarishwe mbo urumva yaragiye abo badata wacu baragiye abo sindabazi abana babo basize ntibabazi twese hari n'umwe atazi wiwe yagiye none izo ADN avuga n'iziga Rugambarara iki ayo majambo yose yavugishwa niki Rugambarara n'umugambanyi Rugambarara n'umwicanyi mbere je mvuze ko ari umugenocidere kuko Rugambarara arikoreye amaraso y'abantu benshi b'abahutu guhera 1993 gushika 2015 arikoreye amaraso yabo 2015 ntiyari mu bayorganiza none yahunze iki hari mu Rwanda yahunze iki sinzi ko noba nishuye kuvyo wambaje sinivyo gusa wona gomba kuko umuraraba nko mu Nyakabiga ya gatatu ku G10 hari himbonera kure yaturiwe imbonera kure yaturiwe ubita ntuza Leonidas ico gihende ukayuko naho nari nciye ngenda gusha amahera kuri poste mu muntu uza kuri campus Mutanga ico gihe navyiboneye n'amaso y'uwanje apana kuvuga ngo inkuru mbarirano ari havuga ngo Arcade ari ntuza Rugambara avuga ngo reconciliation kubera iki la majorité y'abantu zenya desote présumé ba genocide usanga misi yose avuga ngo reconciliation mwe mwibaza yuko reconciliation ari hagati y'abakozeho nyabwoko n'abayikorewe canke reconciliation n'abatacu bagira avuga bati twe nta ruhara twabigizemwo dukeneye yuko tuba reconcilier dusubize hamwe hama bagize ivyo bagirwa bafise uruhara bafise ukuboko mu vyakozwe babe traquer bajanwe imbere y'ubutungane bacirirwa ibihano kuko icyaha cy'ubunyabwoko misanzwe si icyaha giharigwa wona agomba wisunze convention hygiene yo kuwa 9 ukwezi kwa 12 umwaka w'igumbi kimwe 1948 reconciliation kunywanisha mwe mwibaza yuko ariko ariyo nziro bitegezo gufata mu gihe igihugu cabayemwo ihunyabwoko kandi ugasanga n'ababiririmba byinsuye usanga arabagize uruhara muri ivyo vyaha Arcade igira kajambo ubwiye Alphonse Rugambara kuko biragaragara neza yuko Isidore Mbaye haga ni wakunda kuvuga ati microbe social biraboneka yuko nawe nyine ashobora kuri ari ntuzenya microbe social akajambo kamwe kuri Rugambara urakoze mbere yo kugira ico muvuga kuvyerekeye reconciliation reka nunganire abo badamu babiri Gloriosa na Space kuvyerekeye ADN ndiyumvira Dr Rugambara n'umuganga niba yarakurikiye amasomo neza niba yarakurikiye ivyigwa iyo umuganga aronse umugwayi avuga ati jewe ndakorora amwandikira umuti w'inkorora mugabo agarutse ati umuti w'inkorora ntaco wamfashije muganga arashobora kumwandikira examen yo gukora bakaraba igikorwa ciwe canke bakamwandikira radio nk'amaraso atato byerekanye
ataco byerekanye bakamwandikira IRM bakamwandikira n'izindi nyinshi. Donc ngarutse rero kuri ADN, le test ADN kubyerekeye ihonyabwoko ryabaye 72 unashaka wo yikoresha mugabo wo yikoresha ubwa nyuma aruko ubundi buryo bwose bwananiwe. Twebwe rero abavyeyi bacu uko bagiye turakuzi. Jewe kuva Severi giyeho naravuga nti inyuma ya komine yacu Kayokwe mu ntara ya Mwaro hariho ikinogo rusangi. Severe yarahagiye isanga gihari n'abantu bari muje navuga ni harimo nk'abantu 100 canke 200. Donc 72 narabibonye nta kwirirwa bakoresha ADN kuko ibyo bintu birafise ababibonye, birafise n'ababikoze baho bashoboye kuganira n'umugwi Severe, birafise n'ababikoze sur le terrain, abantu banyonga tinga abantu bimba, abantu bagira gute, abo bose baracariho kandi baradoma ku rutoki batuyu n'uyu niwe yadutegeka ibi nibi. By'ukuri ADN yokoreshwa mugabo aho tugeze ubu n'amasura n'ibyemezo dufise ntikenewe. Reka nje nsimbiza rero uti Rugambarara ikinkabona ngo nukunywanisha mbewe niwe ushaka kunywana wonywana na Rugambarara Alphonse mwonywana gute mu gihe uwo mugabo ntiyemera intwaro iriho, avuga ngo ntango nishingiye ku mategeko inzego intwaro yashizeho harimo na Severe ntikurikije amategeko. None uwo muntu ufatiye no ku ruhara yagize mu bwicanyi mu Burundi, ikintu kimukwiriye nuko u Rwanda kuko araho hakurya mu Rwanda muturungikira akaza akabanza akatubwira uruhara yagize mu bwicanyi bwose bwahitiye mu Burundi, bwazingamitse igihugu, bwazanye impunzi, bwazanye amarira mu gihugu. Mbenyene ko avuga ngo kunywana iyo bigeze mu Burundi mu Rwanda iyo hageze ugasanga bose bafise n'ivyibutso ngo kwibuka iki n'iki. Kubera iki mu Burundi? Kubera iki mu Burundi? Mu Burundi turacafise ako karanga avuga kati ikibi cakozwe. Reka mbere ku cegeranyo kuri déclaration ya Parlement yabaye le 20 décembre 2021 igihe yemeza yuko mu Burundi habaye ihonyabwoko. Mu byo inama nshinga amateka na nkenguza amateka byasavye yuko abicanyi bavyemeye baje bakavuga uruhara bagize, baje bagasaba ikigongwe, bemeye abo bashobora kubabarirwa. Mugabo kugushika uno munsi jewe ndi mu Bufaransa n'ibyo ndi kure nta muntu ndumva uyu umwe ariko avuga ati jewe mfise imyaka 80 ndaremerewe ku mutima kugira ngo mpfe neza je ndasaba ikigongwe. Je ntabyo ndumva. Uwo yarabyumvise azodufashe natwe tubimenye. Hanyuma ikindi nuko abarundi burya turi abantu b'abanyamahoro na cyane cyane abahutu n'abantu badashira imbere kwihora kuko mu by'ukuri politike yo kwihorahorana ntahigeza n'inzira idashika. Mugabo tugiye dufatiye ku mategeko mpuzamakungu umuntu yagiriwe n'icaha c'ihonyabwoko, ico caha ntashobora kukibabarirwa. Nta leta nimwe yo kwisi yemeye kubabarirwa umuntu yakoze icyaha c'ihonyabwoko kuko icyaha c'ihonyabwoko ntikigirirwa igihugu kimwe kibereyemwo, ahubwo ni icaha kiba kiraba isi yose. Ari naco gituma umushinga ntahe Zefire Maniratunga aserukiye Burundi muri ONU yabishikirije mu nama ya bose ya ONU, ahubwo mboneyeho n'akaryo ko kumusabira imihezagiro ku Mana no gusaba abarundi bose bafise umutima gushigikira igikorwa rikarakorera mu nama y'umutekano yo muri ONU, aho yahagaze kuri Tribune des Nations Unies akavuga ati n'ukuri hariho nyabwoko byibagiranywe. Abantu bose barabizi ko byabaye mugabo byaribagiranywe. Igihe kirageze rero yuko imyaka 50 iheze iryo nyabwoko byemegwa kugira ngo n'abarigiriwe bashobore gushumbushwa, bashobore gusubizwa mu byabo,
bashobore no gusubira kwiyungunganya no kugira ngo bashobore kubaho. Ngibyo ibyo noshikiriza kubyerekeye icyo kibazo jeje kumbaga. Ego madame space kukijanye nivyo baguma aririmba ngo reconciliation mwe mwaza yuko kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uje ku butegetsi yuko processus de reconciliation yuko izitaratangura mu gihe tubona yuko abana bigana mu mashure kubuzi abantu barakorana nta ngorane nimwe mwaza yuko ivyo aririmba vya reconciliation ni reconciliation ihagaze ku reconcilia abakoze honyabwoko n'abarikorewe ni reconciliation ihagaze kuki uko ntuzenya reconciliation nitegerezwa gusubirira justice. Madame Space jambo ni gwawe. Urumva reka urumva reconciliation mu Burundi nta n'ikindi kihara atari reconciliation. Bama bumvise nibarabira karorero kwa Pasteur Mbayahaga babwira ati muri iki gihugu cyacu hari amahoro kubera iki, kubera babona yuko umurundi yidegemvya aganira n'ubundi ni bahana bwakeye ibikorwa barabisangiye ingorane barazisangiye barimwo. Pastor Mbayahaga ati hariho abatumva kababaro kabandi, ati nta muntu ashobora kwirengagiza ibintu byabaye 72 katariho nyabwoko. Ico kintu Pastor Mbayahaga n'umutuzi twogira abatutsi nk'abo Pastor agize imisi asemerera ni byese mbona yuko ari nkagwa gasore wa kabiri aguma semerera. Dukeneye abandi bantu bavyemanga baza bakavuga ati nyabu navavanura nabo bantu b'inkorabara. None rero ntuzeye na Ambarara Alphonse aratewa kamo ko kuvavanura atari kugenda guteza imbere igihugu cyayo hakurya n'iki wabo cyaramunaniye. Natahuke asigure neza yubaka igihugu hamwe na bene wabo, areke kuguma ashiramo amajambo yo kudindiza ibintu, ahubwo yari kuba ari mu bantu babisunika kugira ngo bitere imbere amahoro abone kurama, kuko nta kuntu woza uracisha ku ruhande ibintu byabaye izuba riva. Ibyo avuga byo kuvuga ngo yindi myaka ngo 93 webo fata ubutegetsi bwose bakarigita uhereye kuri perezida yitorewe n'abanyagihugu, hanyuma ugaheza ukacitangura kushiraho ngo amahonya bwangu. Ivyo bintu n'ibintu biguma bikwirikirana kuko atana hamwe birahanwa. Se yari mu ntwa inzage zirashika nta kintu na kimwe bigeze bashikiriza ngo bashikirize ngo bavuge ngo hano ngo muri province ya Rwiki canke ya Bubanza ngo canke handi ati hano oyendaze abatutsi bakoze ibara batwaye abantu babwirijwe guhana nuko baca bakiriza gusa ngo tunywane ngo tugire gute muga hari abariko barayerenganywa n'ubu nivyo bashaka muga reconciliation yaramaze gutangura ukumvikana ko aramaze gutangura gusa hasigaye yuko iriho nyabwoko ryemegwa kugira ngo abantu babone yuko bataciriwe novuga ko batibagiwe amazima yongo. Madame Gloriose wewe wibaza yuko no munsi wafashe umuvyeyi wiwawe akamutwa cuniro yuko ari we yofata micro agafata ya mbere kuza kukubwira ngo nkeneye yuko tunywana mu gihe ubwawe wiciwe utaranatunganirizwa, kuko je mvuga nti nimba rukunywanisha abarundi kuko ya degeneration pana bijya vyo mu Rwanda usanga n'umwana avutse muri 2025 avuga ngo yakozeho nyabwoko ugasanga kumbure wona gomba yabase na sekuru nta muntu yigeze yica ubwa gusa kubera yuko uvutse urumuhutu bakacavuga ngo yakozeho nyabwoko. Uyu munsi uhuye na Rugambara wo mubwira iki ku kintu abandanya aririmba ngo kunywanisha niwe yofatiye mbere kugiranywa ahamagarira abantu kunywana canke abakorewe ivya nibo bashobora kumva yuko umutima w'iwabo usa n'uburemurutse batunganijwe n'igihugu hama kavuga ati même si wanyiciye data twashobora gutera iyindi ntambwe. Ijambo ni gwawe Madame Gloriose. Ego cyane urakoze. Nagira mvuge gatoya ku cyo mwavuze cya reconciliation hama cenja kuri ivyo vyingene no kwifata canke no bandabibona. Jewe ivya reconciliation bivugwa na sinzi ko jewe uko maranda bibona uwo bashira imbere reconciliation
n'abantu bafise ikintu cane biyagiriza nabo babaye bafise no kwita abajenosideri kandi nivyo n'abajenosideri umuntu yakoze ibara muri 72 akahonya abavyeyi bacu n'umujenosideri niyo titre ategerezwa kwitwa. Urumva rero nabo bantu iminsi yose uzabumva ngo reconciliation ukaza wumva ngo nukunwana bakavuga ngo ngo severe ngo methodologique siyo mugo barazi yuko severe iri mu bwoko bwose nta muntu yahohoteye nta numwe yagirije ikintu atagikoze kandi nta nubwo severe nta nubwo iri kwiraca imanza iyo yivuga ati ibi byarabaye ngiri n'ukuri yari genocide mugo nta numwe iraza gucira imanza kandi menga competence yo guca imanza nibaza ko atayifise. Bivuga rero yuko rero uwumvise abantu batanguye kuvuga reconciliation cyangwa ugashangura batanguye kuvuga ngo ihonya bwoko ngo 70 byarabaye ngo 93 ngo urumva barivuze c'est-à-dire ko bashaka byose bibe zero ntagire jenoside Jose 72 ntiyemezwe donc bibe ikigongwe ruvungi donke ntagire numwe abakize. Rero Rugambarara bivuga kubera iki abivuga kuko ariko arakwepa kuko muri ayo mabi yose arimo nta kintu na kimwe mu vyakozwe mu Burundi kitamwagira. Urumva rero ni faso y'ukunyegeza y'ugukingira les génocidaires inkozi z'ibibi ntushobora kubaho ukingira inkozi z'ibibi. Hama kukinyerekeye jewe nkuko wabimbagije je narabuze umuvyeyi narabuze inshuti narabuze abantu bose bankora ku mutima baragiye. Jewe ivy'ukunwana vy'abarundi burya ni murabe neza abarundi mu buzima bwa misi yose baranwanye ni mugendi Bujumbura abahutu n'abatutsi barashingiranira kandi gushingiranira murazi ko ari ikintu gikomeye kizana ubumwe bamaze barashingiranira. Jewe iwacu umuntu yishe abantu bicishe donc abantu bicishije abavyeyi bacu benshi twarahandazi yuko ndafise reka ndabahako ndafise umuhungu wo kwa data wacu yarongoye umwishwa uwa ari yuwakora amaliste yo kwica aba data donc urumva none ko nitugenderanira ndagenda iwawe kandi turayaga tugasangira inzoga ni benshi kandi abana buwishishije papa nitugenderanira niduhurira mu manza ko tutarakubitana canke ngo dutukane n'ubu turatelefona nani ukunwanya ntivyaheze aba bifuza rero kunwana nuko bobo bavuga ati reka tunwane vya bindi byo kuzimanganya amahomanyabwoko byo kuzimanganya amakosa twakoze je nuko ndavyumva mbe ahubwo nyene ngaho nyene uvuze uti bo bikeneye intuzenya kunywana rusangi bimwe byo bita mu kivunga swa mbo sinzi uko no bivuga kivunga nyene ndonke ntagire numwe ahanwa donke jewe canke n'abana bose twavyaye nta genocide twakoze nta muntu twishe nta muntu twatwaye ivyaha. Urumva tuca muri iyo kategori ducangacangane nabo bishe abo bose ba Rugambara batikije abantu Bujumbura nabari abaze none yicaye nzi nabari bose bajya ba genocidere babuyoya n'abandi bose babagaza bose tuca mu gisandugu kimwe ngo turanwanye mugo twataco twiyagiriza. Mbega nyene ngaho nyene Arcade wewe wibaza yuko muri ivyo nyene avuga bati nukunywana ico nyene ni cakindi baguma bangu abarundi baricanye bo iyo bageze mu vy'93 bavuga ngo abatutsi barishwe ngo nabone yaravyemeje ariko kandi we muraraba ukuntu bagiye baretablisha lefe hageze ku batutsi avuga ati de tutsi de place ukuvuga bo biyunguruza baja mu gihugu hagati bakaja hamwe kugira abanuzenya abasoda bashoye ko abasoda igisoda cekigizwe n'ubwoko bumwe muravyibuka bashoye kwirara mu ntuzenya mu basigaye mu bahutu basigaye mu misozi nta kibakingiye kihari. Hageze ku bahutu bavuga bati de hutu exile nukuvuga bo bahunze igihugu kuko turaza amakambi menshi y'impunzi hirya no hino hanze igihugu moi aussi je fais partie y'abari barahunze igihugu ko twarahungiye muri Tanzania tumarayo ikiringo hafi c'imyaka 10 ntivyari vyoroshe. Mwe mwibaza yuko iyi genocide cyane Arcade bakunda kuvuga ngo genocide yakorewe ngo abatutsi ngo 93 ngo inyuma y'igandagurwa rya nyene icobahiro Melchior Ndadaye gira akajambo uvuze kuko iki kintu kiri mu bintu bashobora gukoresha kenshi
ariko kandi urimo urasoma ntuzenya raporo yatanzwe na ntuza na ONU nivyo baravuga ngo barafise ntuzenya ngo depreve ngo zikwije ngo bwaba bashobora kuvuga yuko ngo mu Burundi habayeho nyabwoko ry'abatutsi ariko kandi nabo bakavuga bati igisirikare naco nyene ngo cagize des massacres aveugles ngo kuntuzenya ngo ku bagore n'abana b'abahutu n'abagabo umva massacre aveugle neza na neza ndimo ndasoma ino raporo yanyeretse neza na neza abashaka kuba baranditse ino raporo kuko ari ahantu bavuga yuko pour manque d'éléments raporo ishobora kuba yatanzwe n'abantu bamwe gusa abashaka kuba baraba pro ntuzenya igisirikare cari kihari gira akajambo ushikirije kuko iki kintu kiri mu bintu gishobora gutuma wona gomba ngira ngo na leta y'u Burundi ayo mpamvu igume igenda igera amajanja bavuga bati ubwo nyene intuze 93 ni habayeho nyabwoko ry'abatutsi muri honi ntivyavuzwe dabo ni bande babivuze bande barafise uburenganzira bwo kuja muri honi kuvuga ivyo bavuga uko sinibaza yuko les victimes birindwe na kabiri yuko nabo nyene baba yafise abantu bashaka kugico babavugiye muri honi kuko ivyavugwa vyose bisa n'ibintu mu vyanditswe vyose je nimo ndabiraba mbona yuko ari ibintu vyabaye dicte kubavyandika atari ibintu ushaka kuvuga ngo harabaye amatohoza akajambo Arcade kuri abo bantu biyumvira uko jewe ico noshikiriza kuvyerekeye abantu bavuga ko mu 1993 habayeho nyabwoko ryagiriwe abatutsi ico novuga ni iki kimwe gusa ibi nibiki bafatira ko kugira ngo bemeze ko ibikorwa by'ubwicanyi ari ihonyabwoko ibyo tubisanga mu masezerano mpuzamahanga ya ONU yo mu 1948 1948 mu kwezi kwa 12 genekezo gicend of course baravuga bati ihonyabwoko ni ico kintu cyose gikozwe mu ntumbero yo guhonya umugwi wose canke igice cawo kandi bikorwa n'amareta bikaba vyateguwe hanyuma bigakorwa na leta n'inzego zayo aho nyene ako kantu gashimange bigakorwa na leta abasirikare mu bisanzwe baraba leta nayo yari irongowe n'umukuru w'igihugu yiyamaze kugandagurwa yose ibyo nivyo nagira ngo nshikeko abo bantu bavuga ngo 93 harabaye ihonyabwoko iryo honyabwoko ryakozwe nande ko perezida w'igihugu nyene icubahiro Melchior Ndadaye bari bamugandaguye perezida wa assemblée bamwishe umwungirije n'abandi ba ministre bose babishe donc bisigura yuko nta leta yari ikiriho ahubwo hari leta y'abapuciste hari leta y'igisoda nubwo murazi yuko abasoda bafashe igihugu bagashiraho ngeze akavaho hanyuma bagashaka gushiraho igihugu bagashaka gushiraho umukuru w'igihugu bikabayobera batereka dusubiza ubutegetsi Frodebu bashizeho Frodebu kugira ngo itware kubera yuko amakungu yari yabiyamirije mu gihugu abanyagihugu na cyane cyane uhereye ku banywanyi ba Frodebu bari bahagurutse bati ibyo ntibiba mwatwiciye umukuru w'igihugu ikiziga ciwe mwakinyegeje urabona niko niyo signature yabo kwica umuntu bakanyegeza n'ikiziga donc ati kiziga mwakinyegeje mutegerezwa kuvuga mukiduhaye mukidusubije donc muri make abantu bavuga ngo harabaye ihonyabwoko mu 1993 nibatubwire uwarikoze kuko leta yari yitorewe n'abanyagihugu bari bayisenyuye yose abacitse kwicumu murazi yo bari muri hotel ya Club Tanganyika abandi Minani Jean yari mu Rwanda uwo siwe yobazwa ivyabera mu gihugu ahubwo umuntu yo bibazwa kwa mbere ni Rugambarara Alphonse abifisemo uruhara Nibikomagu yari chef d'état major we yarekuriye igisoda n'abajandarume mu banyagihugu bakica bakuzako ubundi yo bibazwa ndakunganire Garcade ndakunganire jewe nabiguyemo ndumucika cumu twahigwa na za helicopteri mu mitumba no mu mihana urumva n'abapara wumva abo bantu ari bo dukinge ari bo baduhiga
abakomanda b'amakambi ntibigeze baduha n'umuntu ngo aze n'abasoda ngo baze kuducungerera umutekano. Erega nyene ngaho nyene ntaguciriyemwo Madame Space no muri yo raporo ya Union baravuga yuko ngo Rumengo n'était pas mesure ngo yo gukingira bene gihugu. Mugamwe ibuke yuko noye bafashe manuza ugamanuza ama candidate de place y'abatutsi yari mu bihugu mu gihugu hagati ntiyarakingiwe. Kubera iki atamnuza ama candidate de place y'abahutu yarahari nabo ngo babakingira. No kuvuga yuko bari bazi vyarimo barakora. Abatutsi barabegeranije neza babajana mu makambi abandi babajana ahantu babacungerera umuteka nk'uko umenga turi bicibwa. Abahutu barakeka atakinya nsubira kuri ka kantu ka Pasteur Mbayahaga akababaro k'abandi karakenewe. Abo batutsi baguma biteragurira hejuru ngo bagire ihonyabwoko ndibo nobanza nkacisha make nkagenza buke nkabanza kwiyumvira abantu bagiye barahonywa b'abahutu imyaka yose yagiye irakwirikirana hama nkabona gushikira ivy'icenda nkavuga nti hoho vyagenze gute. Ntushobora gufata ubutegetsi ngurarigita ngo cugira ngo kari ngira wari umubu niko biyumvira. Ahubwo nyene ntuza Madame ntuzenya Gloriose yari Bujumbura niwe yatubari ingene vyagenze. Ntuza Rugambara baravuga yuko yari mu borganiza ntuza Reville Morte. Reville Morte ego harageze jewe naranamwiboneye na jewe bamenye umusaya ndamusaba aranyibuka neza ko turazinanye aranyibuka namusavye ko yomvura amenyo umusaya arambwira ati nta bikoresho ngira none umuntu adashobora gufasha abarundi bahuye n'ingorane mu ngwano akaba ahagaze imbere yahakorera akaba adafise ibyafashisha abantu mugake wakahembwa ku kwezi mwumva fashiki mwumva amaziri yiki igihugu yagiye gukiza abandi hiyo hakurya hakoyo kwicarana n'abarundi ati turondere bifasha abarundi tubavure bashobore gukira yitwa n'umudokiteri wahe hadashobora gutaha dufashe arondere uburyo bwo kuvura ibyo yigiye abo yamenaguye imisaya yogishe n'abantu mu gihugu ibyo byamenyo niki abakiri bato bagira amaksida bashobore guhekenda abasaza bovuga datonje tibarashaje ntibagikeneye amenyo muga abakiri bato birirwa barabura amenyo nabo abafashe. Okay, Madame Gloriosa nari nabonye wakije utoke Space agenda mu ngane speciose kubyerekeye ibyahejeje kuvuga byuko Rugambarara yamusabye kwa muvura bamumenye umusaya hamakamubye ati nta bikoresho mfise ubwo rwari rwitwaza ibikoresho yarabifise nuko atashaka kubikoresha mugabo jewe n'ubuhinga bwiwe jewe ndabushira andute jewe no kuri sindabwemera uti kubera iki bavuga yuko afise diplome ya doctorat en chirurgie dentaire donc avura amenyo akaba yongeye ko ibyo yavyigiye muri Senegal hanyuma yongera ko n'indi diplome ya pathologie bucco-dentaire et chirurgie maxillofaciale ibyo akaba yavyize muri Algeria mugabo ambabarire je yo ndamubona ari karavuga nkaraba mu kanwa hiwe nibwo muntu avura amenyo amenyo yiwe arahatanye arasobekeranye nkaya yanje mugabo je birumvikana je sindi umuganga mugabo wewe wovura awe nayo tavuwe Gloriosa ariko ngo nataha aje kuvura abarundi abavure gute wosanga niyo diplome yarayiguze yamusanze muhira kuvura ntabyazi yaba bizi aba yarivuye abanguza gutanga mu kirundi no bavuga bati uza gutanga ureze arabwibanza mu gifaransa naho la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc Rugambarara ni nk'izuba rirenze reka je ahubwo nohereza ngaho abantu Rugambarara afite imyaka 72 no kuri arakuze kandi Rugambarara ntasoma jenda iyo ndavye ibyo avuga ntasoma burya umunyabwenge umuntu yize agasoma aba illettré murambabarira umunyabwenge ategwa gusoma niburi gitabo kimwe ku mwaka barundi kaze
ukaba witwa ko waciye mu ishuri ukaba umara umwaka wose udasomye igitabo n'iki kimwe mu minsi iri imbere uzoba iretre. Madame Gloriose twagumye tukunigana ijambo. Ibyo nashaka kuvuga twamye tubivuga twese nariko ndaja muri iyo sase umushinga ntaye Arcade avuze ingene ntuze Rugamba rafise doctora mu bintu by'amenyo mugabo ukazibona oriye yo gukurikira aja muri profession yiwe ngo agende ngo yarerekanye mu gihugu uti naruguruye kabine ndavura amenyo abantu ndakora ivyo nigiye kugira nezereze igihugu ciwanje ahubwo yahisemo kukibuza amahoro acaja muri politike kandi politike atariyo bamurihiye kuja kungura ubuhinga kugira afashe igihugu acaja muri politike ikikiza acaja gutikiza ibaza umuntu yize afise doctora yubaho kwica abayuniversitaire ni kazoza k'igihugu. Ariko nyico kintu jena ni insigabwenge kubura umwigisha nivyo naje ndumurezi ariko ukaza guhindukirira abo usanzwe ureze ukaza kurigita ico kintu nuno munsi sindagitahura neza sinzi yuko nzohava ndagitahura. Ego reka naje sindabitahura kabisa kwica umunyeshure kandi ari wo wategereza kumukingira nkoro wari ministre utegereza gukingira ugwaruka muguka akaba ari wo ubatikiza nukuri Rugambarara n'umugambazi n'umwicanyi n'umugenocide wo ku rwego rwo hejuru. Reka dusozere ikiganiro twovuga ntitwoheza gusa nk'iki kintu avuga ngo ADN kuko biragaragara neza yuko la majorité y'abantu zaba uté présumé mu bakoze ihonyabwoko mu Burundi baracitwaza cyane test ADN ariho bonagomba niki kijyana ntuza yana carbone 14 ikintu kijyanye no kugira ntuza ibintu bijyana na datation bari bakwiye kumenya yuko burya ibi bintu ni kenshi na kenshi n'ibintu bikunda gukoreshwa mu gihundi buryo bwose bwananiranye nkuko mwagiye murabivuga kuko ufise ababibonye n'amaso yabo sinumva ingene utegeza kuja canke nk'ibintu avuga ngo kuzana ntuza de commission d'experts ngo avanye hanze ukaza usanga agomba kukubwira yuko uwishe papa wawe waramubonye umuzi n'izina yari n'umubanyi wiwawe yuko utegeza kuja kuzana umuntu vanye New York akari waza kuvuga ngo ego nivyo ngo baramwishe akaza kuba ntuzenya témoin w'ivyo atabonye wayibonye d'une manière directe ari warimo arabitangira ibihamya byavyo yuko vyabaye ivyo bintu haniniya nakantu umuntu ashobora kwibaza cyane kuko je murankunda kuraba sinzi yuko mwese ari byo muramubona Madame Space Gloriose Arcade murashaka kugira ico mivuze ko la majorité y'abantu bakunda guhabwa ama intervention cyane cyane uza gusanga ari abantu entre parenthèses bashaka ko titre de docteur ariko izo titre de docteur araba ngo docteur ngo ntuze nimba ari Emmanuel Nkurunziza ngo docteur Alphonse Rugambara barafise utuntu tw'udutitre bagenda barisha kugira ba credibilize ivyo babemwo barapfundikanya ako kana abarundi bakwiye kukamenya kandi nabo nyene entre parenthèses c'est soi-disant docteur bakamenya yuko ako kantu twamaze kukamenya kuko biragoye cyane kugira ushe kumvisha umuntu yuko uri umudocteur mu bintu runaka yuko ari umwigisha kuri kaminuza ukaza kuja mu bagiye kunyikiza ugwaruka Burundi bwejo uno munsi gwari ko bari mu ateza imbere Burundi. Arcade gira kajambo usozerereye ko kugira mu munota umwe kugira tuce dusozera ikiganiro kubijanye n'ivyo Alphonse Rugambarara yashikirije mu ncamake. Jewe mu ncamake ikintu uvuga nuko Rugambarara n'umwicanyi karuhariwe ivyo osagaseseshwa rumuri nkaba rero nsaba abarundi bose bo mu bwoko bwose kudakurikira ubwije kutaja ku mohe no ku majambo acuramye ya Rugambarara kuko uretse no kuba yiha titre ya docteur adakwiye ni n'umuntu ariko araronderwa muri no minsi ari mu Rwanda n'umuntu azwi ko afise amaraso menshi ku maboko no ku mubiri cyane cyane amaraso y'abahutu n'abahutukazi yishe canke yicishije nosaba rero yuko abarundi badata umwanya wabo bumviriza
amanyanga yiwe kuko ntahazotugeza kumukurikira nko gukurikira ubwije. Mwakoze cyane. Madame Space, akajambo ka nyuma ku byo Rugambara yashikirije. Ku byo Rugambara yashikirije nyabuna canke nabiyumvira nkawe nibageze ngaho, ahubwo banezerezwe nuko igihugu kiriko kiravyikemurira nabo bajemwo, hama kugira ngo dusokoroke muri izi ngorane, izi ndyane zabaye imyaka myinshi, bakwirikira abandi. Uburerero bwinshi burahari, ni bumwe namye mvuga bwa Pasteur Mbayahaga yaratanze umurongo, arabereka umurongo. Hariho umusoda yitwa Rugigana, hakaba n'umuavoka yitwa Sengendambizi. Abo batatu baramaze kwerekana yuko bamaze kuvavanwa n'izo ngendo z'abagomba kunyegeza amabi yabaye, berekana akamaro k'umuntu n'akababaro k'umuntu uwo ari wese. Nuko rero tubone gusokoroka muri ivyo bintu, tubone kunywana by'ukuri tudatekana. Amoko ashobora kuguma ngaho kuko ntacyo yica, ko bavuga bati iki kintu utazokiguterako. Nsubiye kuri Mbayahaga yavuze ati ni ikintu cy'ubuhutu n'ubututsi cyuzogipfana ntawe uzokiguterako, urakivukana ukarinduka ugipfana. None rero ico kintu nico tuma tugwana dushwana imyaka yose, turabe ahubwo akamaro k'umuntu, agateka k'umuntu cyane cyane. Murakoze cyane. Madame Gloriose, jambo ni gwawe. Murakoze. Jewe ico noshikiriza abarundi cyangwa ari wese na Rugambarara cyane cyane, nagira ndamubwire yuko amajambo ashikiriza yogerageza kutigira umuhanuzi. Nta numwe ahanura kuko ibyo yakoze deja ntariko aravyemanga ngo asabe ikigongo we yabikoreye. Ntaratwerekaho abanyeshuri b'imvese yabahambye, hama agaca atangura kuba umuhanuzi ngo abahutu n'abatutsi ntibabaho, ngo nivyo babomekereye. None nimba batabaho kubera iki muri Arusha muri mbambe mu ntwaro bavuga ngo hamwe ni haje 40 ngo abandi 60%, ngo hari naje 50 ngo hani 50%. None ivyo kumengari donke ari avuga kimwe kimwaranje aracemeza, ikiti mwaranje acagisambura. Abahutu n'abatutsi ko babaho ngo bazanywe ngo n'abanyamahanga. Rero abanyamahanga nibo bamutumye kugira ville morte. Jewe ngejeje ngaho message namushikira hamazogira ica bitubwiye kuko abazungu aribo bamutumye kugira ville morte no kwica abantu mu Burundi. Urakoze cyane. Ndashobora kongera ko gatoya. Ego. Hagarika kuguma twitwaza abazungu bagiye kera. Ubu hageze aho twebwe twiyubakira igihugu cacu. Umuzungu wewe iwabo ntacari karabura, mugabo hakuguma tuza turitwaza ivyo vy'abazungu, ahubwo baranaduseka. Ikintu twokora nuko twokwimenya tukamenya n'intwaro n'abadutwara, ariko tubakiye tukakabashikiriza. Murakoze cyane. Dushimire mwe mwese mwakurikanye kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera zacu. Kwa Dr. Alphonse Rugambarara, ndakurungike gatoya nimba wibaza yuko ivyabaye 72 n'73 yuko bitari bien documenté, wogenda ugasoma n'agatabo gatoya wona gomba ndaguhaye, kuko hariho ayandi ma archive ashaka kuguha ivyo ukeneye vyose, kuko turibaza yuko usoma cyane. Nimba uri docteur urasoma cyane, uragenda usome igitabo cyanditswe na Minani Jean Chrysostome, umupatiri, yanditse avuga ati la tragédie de 1972-1973 dans le diocèse catholique de Muyinga, un crime de génocide contre les Bahutu, objet de la réconciliation et du pardon. Cyasohotse muri octobre 2020. Ico gitabo kizogufasha cyane, uzabona amazina y'abishwe n'ababishe muri ako karere kuko turayafise. Hama ureke kuza urabrandisa uhagura kuvuga ngo amantuze ngo test ADN ngo carbone 14 kwa kuko biragaragara neza yuko mwibaza yuko vous êtes les seuls détenteurs de la vérité sur le Burundi. Dushimire mwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Arcade Bigirimana, tugukengurukire cyane kuba wafasha kanya ukitaba kino kiganiro. Twizera yuko nikindi gihe niyo twagukenera tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Kuri jewe nzobitecho zonkeraka. Urakoze cyane. Madame Space,
ntivyoroshe twagukuye ku kazi tugukengurukire cyane twizera yuko nikindi gihe niyo twagukenera tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Yego cyane nzobitaba ndabashimiye nshimira n'abatwumvirije murakoze. Madame Gloriose uri intwari kazi mu zindi tugukengurukire cyane kuba wafasha kanya ukitaba ikiganiro twizera neza yuko niyo twongera kugukenera tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Yego cyane murakoze kuba mwadushize mu kiganiro mugira umunsi mwiza. Prof Deo Munezero niwe yararemesheje kino kiganiro kubwa Arenape Burundi. Ora Imana abarinde mu byanyu no mu banyu murakoze. Ico cyeyi cy'ubumenja dukureko icyeyi cy'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi baratwiciye baratunyaze baratwomoye nta kitakozwe kugira ngo tuzimangane kutwitaba menja nukutujarira bene ntare dukureko ico cyeyi cy'ubumenja kureko icyeyi cy'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi tumaze inusu y'ikinjana turataka tugatakamba bikabubusa kutwitaba menja nukutujarira Sebarundi kureko ico cyeyi cy'ubumenja dukureko icyeyi cy'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi twakumiriwe mu kazi ka leta no mu mashuri twabayeho mu bukene no mu kagaye kutwitaba menja nukutujarira mana dusenga kureko ico cyeyi cy'ubumenja dukureko icyeyi cy'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi ntitwagararije ntitwahemukiye umwami n'ingoma nta mategeko nta miziro twarenzeko kutwitaba menja nukutujarira Barundi mwese kureko ico cyeyi cy'ubumenja dukureko icyeyi cy'akarandaranda kuba imfuvyi n'ugushinyazi gashikura n'ugutuna bugatondera kuba umupfakazi n'ugukenyera zikaguma
ni ukuba umugore mugabo. Twemeye byinshi mugabo ubumenja tuzohemuka buhenutse. Cha Rastafari. Kureko ico ceri c'ubumenja